nagomba tugaruke Des kuri milliers de bimwe femmes de la bimwe Côte mu d'Ivoire byo rurale se wamwigisha sont wa tournées vers la kaminuza culture aheruka vivrière bio. kwigisha ndavuga Aujourd'hui, les boîtes Léonce d'aubergines Ndikumana. arachides pois ndabibutse ko yariko arigisha ku busuma bw'amafaranga ava muri Afrika yibwe n'abategetsi kanaka bakayatwara mu bihugu bitunze, hakerekana ko hariho abayiba n'ababafasha canke ababorohereza. Ndazi neza yuko hariho abo bija kubabaza akomantere baza kuvuga ko ndi umumenja wa mbere ntakunda igihugu c'u Burundi ndiko ndakivuga nabi ibintu dijara. Muraza kuraba mu makomantere. Igikuru nuko nobabwira ibintu nisunze ubushakashatsi twoza turubahana, hagutukana haguta indero wovu muvuga uti okay jewe narasomye igitabo iki niki canke nararavye ubushakashatsi ubu n'ubu buvuga uku rero burabeshuza ivyo uri kuravuga. Ibintu vya recherche niko bagira, pani ibintu vyo kuvuga ngo wewe uri umwasi w'igihugu, wewe ntugomba ko igihugu gitera imbere, twarabahinyuye basha bo. Ivyo sinobibandanya ko murabimenyereye. Ikiriho rero nuko aya mafaranga yose anyikira mu bindi bihugu atwagwa n'abategetsi. Reka nshishemwo bimwe bice bitera induru nyene ariko ntaco bagira n'amakinga none samahera ari kugura igitoro biyifte bashira mu mifuko yabo baza kugura amazu hanze kuko ntaho mbona aho bayashize kwataho mbona seke bagiye kugura amazu hanze bakora amahinguriro hanze nawe nyarira bariko barubaka amahinguriro hanze kwivyo bihari ntaco mu bikoresha nako bahenda bo. Aha rero mba nuguruye umucanwa ndabizi mba mbaye umwansi ruhebwa nopfuma mvuga ibindi mugabe ibi nkavyihoza. Voilà, aha niho abarundi tuguma dupfira dushigikira abasuma. Nukuvuga ngo uvuze ikintu kiraba umusuma ugaca uhinduka umwasi w'umuntu. Voilà, ibintu n'ubuyobe ngo uwo muntu nyene ariko aravuga ayo majambo abashigikira abo basuma, agwaje umugore ntaronka ingene aja kumuvuza, abana ntaronka ingene aja kubavuza, mugabo abo bantu ariko arashigikira umwana wiwe anishe n'umutwe aca yurira indege muri Kenya mu Buhindi, uwundi nawe ngaho mararira mukubise hasi. Voilà, arabuze n'isukari, mugabo umwe yariko arashigikira afise umufuko w'ibiro 50 mu nzu. Umuntu ikirato kiza caramuheranye, mugabo uhirahiye ukavuga kubisuma kadoga mu kirere. Wizo nimvo za politike ziriko zirabigutuma. Yigisha rero ni vy'ukuri numwigisha akomeye, yigisha mu makaminuza yo mu bihugu bikomeye, bisigura yuko akomeye. Tanga abategetsi b'u Burundi bozi kurikije igihugu c'u Burundi cokize, mugabo ntibazikurikiza. Bahisemwo izindi nzira biragoye ko ushobora guhitamwo inzira y'ukuri. Yigisha rero mu vyo yavuze, yaravuze ati ibihugu bibonekamwo ubutunzi kama bidakozwe neza bihinduka umuvumo. Iki naco nico bita le mal Hollande canke la malédiction hollandaise. Ise le mal Hollande nukuvuga ngo mu mwaka w'1950 hariya muri Pays-Bas canke mu Buholande oye gaze naturelle y'ipomoni, mugabo batanguye kuyiexploiter batanguye kuyicukura ikituma igihugu gitera kije inyuma aho gutera imbere. Ico gihe umuhinga yitwa Philippe aca avyita le mal Hollande, umuvumo. Voilà, ico gihe aho kuronka umugisha barose umuvumo. Karorero k'ibihugu vyinshi vyari bifise petrole, bifise amadiyama. Aha baratanga akarorero ka Venezuela, ni igihugu cimbura petrole. Baratanga akarorero k'igihugu ca Angola. Angola ifise ubutunzi bwishi kama amadiyama, inzahabu. Voilà, bose ivyo bintu vyabahindukiye umuvumo. Umuvumo kubera iki? Hatunga kagwi k'abantu ibice 90 basha bagakena gushika kw'itapi. Akandi karorero yatanze na karorero k'igihugu ca Cote d'Ivoire. Abumvirije iyi video twashizeko hari abambwiye yuko bayumvirije yose, nibaza yuko mwumvise avuga igihugu ca Cote d'Ivoire ca mbere kw'isi cimbura ico bita amakakao
kakao ni biterwa canke ni vyamwa bivamwo shokora gutuma igihugu gitera imbere abanyagihugu babaho neza. Ariko abanyagihugu niho bantu ba mbere ba rukoti bimbura ibintu vya mbere kwisi bizimvye, ibintu vya mbere kwisi bikundwa. Voilà, bimbura kakao ntashobora no gusomesha umwana ngo yige kaminuza. Umuvumo aho kuba umugisha, ico kintu kiba cabaye umuvumo, nico bita malediction hollandaise. Nteranza isiguye ingene bishika igihugu aho gutera imbere, abanyagihugu bari biteze gutera imbere, kigaca gihomba, kigaca gisubira kwitapi. Aha aravuga ku gihugu ca Angola. Pour l'Angola, just quelques faits. Ce qui est bizarre pour l'Angola, c'est que normalement, pour tous les pays qu'on a observés, le flux net d'investissement direct étranger est en faveur du pays. C'est-à-dire, il y a investissement étranger, il y a de l'argent qui vient et il y a des rapatriements de profit et tout ça, on fait l'honnête. Pour l'Angola, il y a plus d'argent qui va à l'extérieur de l'Angola qui n'arrive à Angola. C'est-à-dire que les Angolais, ils investissent à l'étranger plus que les étrangers investissent en Angola. Et une des explications que les gens nous ont dit, c'est que les riches, les Angolais riches n'habitent pas en Angola. Donc, ils doivent amener l'argent là où ils habitent. C'est dommage. Et l'Angola, c'est le cas typique de ce qu'on appelle le resource curse en anglais, c'est quoi? Le mal hollandais. Voilà, ati muri Angola aho abantu bozanye imitahe gukorerayo, ahubwo abanyamitahe bashima kuja gukorera mu bindi bihugu. Nukuvuga ngo amahera yofashije igihugu akaja guteza imbere ibindi bihugu. Ati rero iki ni igihugu twofatiraho akarorero ka Mare Hollande, Où un pays découvre des ressources naturelles et en fait devient plus pauvre. Mare Hollande igihugu kivumbura ubutunzi canke ubutunzi kama, hanyuma aho gutera imbere kigaca kiba icambere gikenye. C'est un danger qui hante tous les pays qui découvrent des ressources naturelles. Ivyo bintu birakunda gushikira ibihugu biba bivumbuye ubutunzi kama. Ça se fait comment? D'abord, vous découvrez le pétrole, vous abandonnez le café. Ça c'est un. Mbere, umutoye petrole muca mugira tendance yo guheba agahawa. Deux, vous découvrez le pétrole, il y a tellement de dollars qui entrent dans le pays que le salarié n'arrive plus à acheter des produits. Ushobora kuexploiter petrole, hanyuma ubuzima bugaca buzimba gushika yaho umufonctionnaire adashobora no kugura ibiharage. Donc la vie devient plus chère. C'est ça le mal hollandais. Donc mwari mwiteze yuko mugomba mwogorore, mugasanga ahubwo musubiye gukutira, ugasanga mwinjiye mu bukene butagira izina. Mumbaza muti none ivyo biva kuki? Nizahe mpamvu zituma ivyo biba? Mbere nico bita mauvaise gouvernance économique, ngo ni intwaro itabereye, mauvaise gestion des ressources naturelles, facilitation du système bancaire international opaque. Banki nayo murumva yuko afasha muri ubwo bube gito. Tuvuze ngo mauvaise gouvernance rero économique, iki kintu hariho benshi batagitahura. Reka dutange définition. La mauvaise gouvernance est la mauvaise attitude par laquelle se conduisent les élus du peuple ou les représentants de l'État. La mauvaise gouvernance ni imyifato mibi y'abarongozi canke abatorewe kurongora abanyagihugu bakoresha mu kugera ivyo bajejwe, bakoresha mu gutunganya ivyo abanyagihugu babajeje. Ibimenyetso vya mauvaise gouvernance ni itunganywa mu gipfungu ry'ibikorwa vya leta, ubusuma, ubunyonozi bw'ubutunzi bwa leta, ibiturire vyo ku rwego rwo hejuru. Ariko icanyuma mpereje ko ni ikintu gihambaye cane, ukudahana, l'impunité.
ukabona mu gihugu hamaze kubaho kudahana, ibintu byose bikorwa ata amategeko vyisunze, no kuvuga ngo umuntu akoze ikibi ari we ashigwa mu biti hejuru, umuntu yiba ari we baririmba, ari we bakomera amashi kandi ari umunyonozi, ucumenya yuko ico gihugu atahantu ntamwe gishobora gushika. Rero naho dutinya kubivuga, aha niho tugwaye, kandi aha ni habi cyane. Kuri ivyo hariyongera ko ibi bikurikira: la mauvaise gouvernance est en règle générale la première cause du sous-développement. Baravuga bati intwaro itabereye niyo ntanduruko ya mbere y'ubukene canke kudatera imbere. Ibindi rero vyerekana iyi ntwaro itabereye ni intérêt personnel privilégié, kwikumirako, kwiyegeranirizako ivyofashije wa munyagihugu vyose ukavyirondaniririzako. Ikindi ni incompétence administrative, no kuvuga ngo gushira mu mabanga abatabishoboye, wisunze umugambwe canke ubwoko n'ayandi manyanga. Rero mvuge bitabanezera mugombe mu mbage n'akazi kanyu. Mu Burundi ntimubona yuko twebwe tuza twarashitse ku rwego rwo hejuru muri mauvaise gouvernance? Ibi bintu bitandatu mvuze mu Burundi mbega sivyo vyashinze imizi? Imizi tuza turi muri Mare Hollande. Hollande kubera iki? Urumva handaze ko bacatangura kuvuga ngo ngo iyo ni nzigo, ngo twatoye ubutare none uri kuravuga ivyo. Oyaye, ubutare mu Burundi bwatanguye gutorwa kera. Mwibuke ubutare bwatowe mu Cibitoke, mwibuke ubutare bwatowe muri Bujumbura rirari, mwibuke ubutare bwatowe Kabarore, mwibuke ubutare bwatowe Kamaramagambo, n'ahandi. Ubutare bwamariye iki gihugu nta na kimwe. Umukuru wa Rikome mwarumvise avuga ati amahera yari yitezwe mu butare nta n'ifaranga ryinjiye. Ivyo ntimwavyumvise? None bwagiye. Kwemera kabi mauvaise gouvernance iriho. Le Mare Hollande est amplifié par des états qui présentent de graves défauts de gouvernance. Amareta afise ibinenge binini mu vya gouvernance niyo agwiriyemwo Mare Hollande. C'est le panel à droite. Vous voyez que l'Afrique perd à peu près 60 milliards de dollars par an. Elle reçoit 47 sous forme de l'aide et 35 sous forme d'envoi de fonds. Donc, le solde nous dit clairement que l'Afrique donne au reste du monde plus que elle ne reçoit. Rero kuri amahera ava muri Afrika aja mu bihugu vyo hanze bigaragara yuko avuze ati bigaragara yuko amafaranga aja hanze ariyo menshi gusumvyayo Afrika ironka. Ko mu Burundi kubera mauvaise gouvernance abantu bahora badandariza mu Burundi vyarabananiye baca kudandariza hanze, bariha amakori mu ivyo bihugu vyo hanze. Voilà, u Burundi naho amakori abuze, hariho déficit budgétaire. Ça c'est vrai pour tous les pays africains. Alors, si on regarde les montants par pays, ce qu'on remarque, c'est que clairement, les pays riches en ressources naturelles sont les plus exposés aux problèmes de la prise des capitaux. Donc, les pays riches en pétrole, en minerais, sont les plus exposés. C'est-à-dire qu'au lieu de bénéficier des fruits de l'exploitation des réserves en mines et en or, ces pays sont en train de financer le reste du monde. Ati bihugu usanga bicugurwamwo ubutare nivyo usanga bikomerewe ni mauvaise gouvernance, bituma amahera yo kwinjiye mu gihugu acaja mu bindi bihugu. C'est grave. Ati birababaje cyane. Ivyo mwavyumvise dutangura, abantu biba amahera yo guza igitoro bagaca baja kwiyubakira amahinguriro hanze. Voilà, ivyo ni ya manque de patriotisme baje
cononye Uburundi. Je ndiko ndavuga ibi nije nciye mbumumenja cane gusumvya abo bantu baterura amasaho n'amasaho bakatwara mu bindi bihugu. Uzorabe mu makomanteri nta muntu yigera avuga aba bantu, mugabo wowe uvuze ikintu ugacavuga ngo uri umumenja ngo uri umwasi w'igihugu. Alors, un exemple pour le Burundi. Pour le Burundi, c'est un des pays qui est dans l'échantillon qu'on a utilisé. Bivanye n'abo yeriko arabwira harimo amajambo yakoresha diplomasi kugira ngo ntahave avyura ibisazi biri muri bo. Yaragize ati Uburundi rero ni bumwe mu bihugu twagizemwo echantillon canke twafatiye ko akarorero. Jambo yagize ati Uburundi ni kimwe mu bihugu bihanzwe n'intwaro itabereye. Voilà. Mugabe ico ntaco ari kuvuga ari imbere y'abantu batuma iyo ntwaro itabereye nyene ibaho. Pour le Burundi, ceci est un dollar constant de 2018. Le Burundi a perdu au total 5 milliards de dollars. Ça, c'est pas petit. 18 vyagaragaye yuko Uburundi bwatakaje canke bwazimije imiliyaridi 5 z'amadolari. Ati ayo mafaranga si make. C'est à peu près la même taille que le PIB, pour vous donner une idée. Et la plus grande partie disparaît sous les surfacturations et sous-facturations des importations et exportations. Ati aho rero ayo mahera akunda kuzimirira ni mu kugira amasirifacturation des taxes sur l'importation. Aha murumva yuko bandika amafacture atariyo bakavuga bati hagiye kudandazwa ibiro 5 kandi ari toni yose. Alors, quelles sont les causes générales principales de la fuite des capitaux? D'abord, la mauvaise gouvernance économique permet aux gens de dissimuler l'argent sans être attrapés, ou même s'ils sont attrapés, il n'y a rien qui se passe. Rero aravuga ibituma ayo mahera anyuruzwa ntihagire n'ubica nikanda canke naho wobicikanda ababikoze ntibahanwe. Aha rero gabayinga yanzana bambayondoli naba amusiteri reka mwumve. Inogo mbona mwinze mu butare ko mwabushoye amahera mwazanye yose mwayashiriye abatunzi none mwayashize mayondora cyaraba hasi mayondori mwayashize he ko mbona ibinogo ntabona amahera. Ayo mahera yaracomotse harahagenda ntibabibone, mugabo aha hoho murumva yuko ubutare bwagiye hanze kandi n'ababutwaye prezida arababona ariko arabavuga amazina. None nsigurira bijya binogo biri kabarore burya butare bwavuye amustere bwagiye amusteri uri ngahe kanakuzi nakubona ko abakoze ivyo bintu prezida wenyene ari ariko arabivugira. Voilà, mugabo ntiyateye intambwe ngo abahane. Impunité cause ya mauvaise gouvernance, cause ya Mare Orande. Kuyu muhinga muri expose yiwe ntiyari gushiramwe amadetaye ngo avuge ngo bamayondoli ngo bamusteri n'abandi oya Murundi yabivuze neza avec diplomatie. L'autre, c'est la gestion la mauvaise gestion des ressources naturelles, où au lieu de profiter de l'exploitation des ressources naturelles, les bénéfices vont aux compagnies internationales, des multinationales qui exploitent les ressources. Je vais vous donner un exemple et vous verrez que on n'arrive même pas à réconcilier les statistiques des pays au niveau des exportations et au niveau des importations. Et souvent, c'est comme si de l'or apparaît à Dubaï, marqué provenance Afrique, mais aucun pays africain ne déclare être l'origine. Ariko aravuga kuri ivyo bintu bicukugwa nk'inzahabu ukuntu usanga bijanwa mu bindi bihugu. Hakavuga nk'igihugu ca Dubai ukuntu inzahabu nyinshi usanga ziriyo ziva mu bihugu vya Afrika. Mu misi yeze twaratanze akarorero ukuntu ikibuga c'indege ca Bujumbura ariho hantu hambere haca inzahabu nyinshi zisohotse hanze. Aba amafaranga yinjiye mu kigega ca leta zero ubusa. C'est bizarre. C'est comme si l'eau parachute à Dubaï, de l'Afrique.
Et c'est comme si les pays africains ne savent pas mesurer l'or qu'ils exportent à Dubaï. C'est pas par hasard. ushobora no kuvuga urugero rw'inzahabu vyimbura canke bishora ivyo navyo ntibipfa gushika uko murumva yuko biba vyaciye mu nzira nyinshi. Certains auraient entendu cette anecdote, mais je vais la donner. C'est un ministre d'un pays en développement qui va dans un pays développé, qui est reçu, et à la fin, dans un dîner, le ministre qui le reçoit, il dit, son collègue, il demande à son collègue, mais comment tu as eu une belle maison dans un salaire d'un ministre? Aha muri ubwo bunyonozi nyene aratanga agakuru k'umushikiranganji yagiye gutemberera mugenzi we mu bihugu biteye imbere, aramubaza ati sha kufise inzu nziza vyagenze gute? Ndamubwira ati raba twubakishije ibarabara rya autoroute hajya narashoboye kurironkako ibice 10%. Urundi nawe acarataha muri Afrika iwabo, wa wundi wo mu gihugu gitunze araza kumuramutsa. Il ouvre le rideau, il dit, tu vois cette autoroute? Il dit 10%. Ok. Le ministre des pays en développement, il rentre. 2 ans après, il reçoit le ministre des pays développés à la maison. Il dit, mais tu m'avais dit que tu as un petit salaire de ministre? Quand même. Oui, tu as eu une maison aussi, il y a de l'or partout. Il ouvre la fenêtre, il dit, regarde, tu vois ce barrage? Il dit, il n'y a pas de barrage. 100%. Voilà. Mais entre-temps, le crédit a été donné. Et le crédit a été utilisé. Voilà, yamugendeye rero ashitse muhiriwe asanga afise inzu ngira ngo yari yubakishijwe izahabu gusa n'intebe ngira ngo zari zinzahabu. Aramubwira ati sha kufise inzu nziza nkiyi vyagenze gute? Aca kingura rido aca mubwira ati rabijya barrage hajya bash 100%. Mahera yari kubaka ijya barrage nka yose yashitse ku mufuko. Rero kaciye kanyibutsa urugomero rwo ku mpanda. Asuma baruriye bakigamba berekana amazu bubatse mugabo urugomero rumeze uko. Birababaje cyane. Murumva yuko rero ibintu byose yabivuze naho atashizemo detail. Kibonekezamwe kudahana. Basha muwa mutamba muwa musimba muziritse naho byogenda gute hatunga kagwi k'abantu abandi benshi ibice 90 bakenye. Rero babandi batukana mu makomantere usanga atani ivyo babona canke bakabibona mugabo bakavyirengagiza bakibagira yuko ingaruka mbi zigwa kuri bo. Sozera mbega ibi bintu canke imare orande canke mauvaise gouvernance yotoregwa inyishu gute? Kantanga karorero k'igihugu ca Botswana aho iyi mare orande itabayeyo. Muri Botswana bacukura diama ariko iyo diama ntiyababereye umuvumo. Koze iki kugira ngo uwo muvumo ntushike mu gihugu cabo? Ibi rero ngo mvuge nivyo natwe twokoresha kugira ngo wa muvumo uva ku butunzi kama naho abari bwinshi ukire imigozi yatubuhanya n'uwo muvumo icike. Ubwa mbere muri Botswana bagize ico bita l'épargne des devises étrangères. Bagize politike yo kuziganya amadovize. Bagize politike nziza yo kugira bonne gouvernance. Bonne gouvernance muca mwumva yuko hategerezwa gukora akazi ababishoboye, yuko hategerezwa kubaho ubutungane, yuko hategerezwa kubaho uburongozi bwiza. Uburongozi bwiza hategerezwa kubaho amatora yizewe, amatora akozwe mu muco, ibintu hamwe n'ivyo vyose. Politique de la négociation avec les agents extérieurs et la formation de partenariat privé, public et privé. Politique nziza yo kunegosia n'aba agents extérieurs, abantu bo hanze bashobora kuza na imitahe. Icanyuma bagize le recours à des experts expatriés. Bambaye cyane ukiravye expert expatrié n'abantu b'abahinga
batari mu gihugu kubera kubera ubuzima mu gihugu butameze neza, canke abantu b'abahinga bahunze kubera imvo za politike, canke abantu bari en exil. Rero murumva ivyo bakoze les experts expatriés birahambaye. Umukuru w'igihugu agomba vy'ukuri yuko igihugu c'u Burundi gitera imbere, naravuze nti vyose vyugariye muri we, kuko vyose vyugariye ku burongozi, vyose bipfira canke bikirira ku burongozi. Umukuru w'igihugu yarakwiye kuzikorerako. Mwibuke ya citation ya Ergozi yavuze ati un problème politique est un problème économique sans solution. Naho ubwo mukazana abahinga bameze gute mu vy'ubutunzi utabanje gukemura ikibazo ca politike, vyose biba ivy'ubusa. Iyi citation ari abantu bashobora kuba batayemera canke batayumva uko, mugabo niko bimeze. Mu gihe cose hari ibibazo vya politike, naho ubwo mukazana ba Benjamin Franklin nibo bakomeye mu vy'ubutunzi, nta muti woshobora gutorera ibibazo vy'ubutunzi. Umukuru w'igihugu abihane ibi vyose, mu gihe yo kwemera hakaba ibiganiro, za ncabwenge zose akazishira hamwe, ati rero jewe nkeneye yuko habaho iki niki vyoheza bikagenda neza. Ibibazo vya politike na babandi b'incabwenge bariko barava mu gihugu bahunga kubera ya mauvaise gouvernance, nta kintu na kimwe twopfa twarashitseko mu gihugu c'u Burundi. Vya politike nta nyishu n'imwe y'ubutunzi ishoboka utabanje kubikemura neza, yuko mu gihe ho bibiganiro aya madovize yoca aboneka, iki gitoro coboneka, ubukene bwohera, kuko imiryango myinshi ica yuguruka. Mugabo mu gihe ivyo bintu vyose bikibrotse, urumva yuko nibindi bica bitera biyangara. Ibiganiro vyonyene nivyo bizotuma uyu muvumo Romare Orande uhagarara, ukira, mbere ntusubire no kudukurikirana. Sinzi yuko nawe ariko ubibona. Reka ngeze ngaha, ntiwibagire kugira subscribe, jeme na partage. Ufyonde no ukazogera kugira ngo uzokamuronka notification y'ivyigwa tutanze. Muri komantero urashobora gushikiriza icyiyumviro cawe mu rupfasoni n'ibisanzwe. Miye cyane uyu muhinga mu vy'ubutunzi. Ibintu vyinshi yarabivuze, kandi yavuze ibihwanye n'ivyo dusanzwe tubayemo. Yabivuze mu bwenge nyene nk'umuntu yize avec des réserves, kuko yamenera inda ku rukumu, urumva byari guhava bigenda ukundi. Bwenge bwama bukenewe. Imana yo mwijuru nibahezagire. Reka twibandanize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.